munsi itariki y'uno munsi umunsi itariki indwi ukwezi kwa kabiri 2020 twamagara abamenyesha makuru kugira ngo dushobore kubabwira ingorane matati yaramaze iminsi ari hagati ya Lolilo na Thompson. Murazi ko habaye impari zitari nkeya, ugutukana, amashari, amareaction y'abafans. Amikali rero yacija hamwe irabahamagaza, ihamagara n'aba manager babo baraza ngaha turi kumwe na conseil de sage utwara abahumure muri Amikali kugira ngo dushobore kumvikanisha abo ba artiste babiri. Kandi ibintu vyagenze neza cyane, naho byatanguye bishushe baterana amajambo, mugabo twagirageje kuzima umuriro, turabumvikanisha nk'abashinga ntahe, nk'abagabo. Ubu murabona ko ibintu bimeze neza, akamwe ari kenshi, aba artiste bashe kumvikana. Twabanje kumvikanisha aba manager babo kuko nibo bakora ibikorwa byinshi cyane. Icyo bashitse ko niki gikurikira ngo manda bashikirize ivyo bumvikanye bonyene, bumvikanye yuko baza korosha ibintu, indirimbo zose ziza kuguma mu marezo sociaux zivuzwa no mu maradiyo zivuzwa. Ivyo aba manager baravyemeye, donc aba manager bavyemeye n'aba artiste nabo nyene bavyemeye. Hama twace tubasaba ko basaba n'ikigongo kuvyo bakoze, kuko barakoze ibintu bitameze neza, bitanga ishusho mbi aha mu Burundi no mu makungu. Ni ikintu ciza gikomeye cyane, ni intambwe ikomeye cyane aba artiste bamaze gutangura kugera ko aho bashamirana mugabo mu nyuma bakumvikana. Ico gikorwa rero tukaba tugikesha comité exécutif ya Amicale des musiciens hamwe na conseil de sage, kandi tukaba tugikesha aussi n'aba manager bagize umutima w'urukundo, umutima wo gukunda no gushira hamwe. Nibaza ko ata vyinshi tuza kuvuga, nimba hari ufise ikibazo aze kubaza turi ngaho yango tushobora kutishura. Uwa mbere atangiye kudutura ingorane, atubwira ko afise ingorane muri aya matati ni Lolilo. Niba atangiye kudutura ingorane atubwira yuko bari ko baramutuka, yaranyandikiye message abona sindamwishuye n'ingoga, acara aransaba ngo ndamubwire yondi, araza arambwira mbwa urazi ururimi gume rukamimfyufyu. Twe twace tuvuga duti reka turindire tuze guhamagara nabo bana cyangwa tusho kubumviriza. Ntivyatevye, urumva nabo bandi bace bampamagara nabo nyene barambwira ingorane bafise, ko hari indirimbo ibinyene mwakurikiranye. Mbwa murabona ko twaje tubabwira ko botekereza bakaza ngaha tukabumvikanisha. Mwebwe cyo mutegereza kumenya nuko iyi bayita Amicale des musiciens du Burundi. Ni ukuvuga twese duhuriye muri Amicale, turabavandimwe, turabagenzi kandi turakundana. Ikintu cya mbere twashize imbere samakosa, ikintu cya mbere twashize imbere ni donc injyane zari muri bo. Nico kintu twirukiye gukosora kihave, hasubira urukundo, hagaruka urukundo, babandanye bakundana, banywana, bakorana ego. Hariho umugambi Amicale yafashe, comité exécutif hamwe na comité de sage, yuko vuba bagiye gutangura guhuza, gushira hamwe abaririmbyi bose bari ngaha i Bujumbura, bagira inama ikomeye cyane, bavuga ingorane bafise hagati yabo. Hama tuve ngaho tunatanze n'ikintu bita ma recommandation kugira ngo aba artiste bose bakurikize, bamenye n'amategeko Amicale ibivuga ko yiki.
twe dukeneye yuko abarimvyi b'u Burundi batera imbere, kandi mu gutera imbere mutegerezwa gushigikiranira entre vous, muri mwebwe umwe asohoye indirimbo abandi bakamushigikira bakamutera amashurwe, uko niko tuzotera imbere. Icyo kibazo tugiye kugihagurukira vuba, tuzohuza abartiste baje hamwe, tuzobahamagara namwe muze mukurikirana. Hama icyo ni cyahera, tuzoca tuca ku kibazo kigira kabiri cy'abajournaliste, kuko hari abajournaliste ubu basigaye bateranya abaririmbyi. Icyo turamaze kukibona, kandi ninjo tugiye kugihagurukira turi kumwe na comité exécutif na comité de sage hamwe na sense, kuko nira b'amaradiyo turi kumwe, kandi n'ubushikiranganje bwacu bw'imico kama, kuko dukeneye ko haja ordre mu by'imico kama, ntidusubire gutanga ishusho mbi mu gihugu no mu makuko baradukurikirana hose kwisi yose. Murakoze cyane.